rero abavyeyi bakwiye gufasha abana bakiri bato ntibabafasha bageze kurongorwa. Rega umwana ageze muri adolescence aba ariko ararengerana kuregwa. Ahura muba hafi ukajura ugenza bukebuka ukajana nawe buhoro buhoro ugarura udakasha kugiye gukasha ashobora gukasa ariko ujana nawe buhoro buhoro. Mugabe ibyo ushaka kumuha ubimuha kuva kiri munda gushika ku myaka 3. Amen. Nanje ndabaga kana kagashinwa ako kana mana yanjye papa wiwe yarakamanika ku giti kagafata umutwe kakawurugira gute amaguru kagashira ku bitugu kakabona kimitsigiri turike se ntani habaye ntacyo byamubwira mugavuga ngo ndagomba kuzomukarateka akomeye urugo azorubamo nkuko gwiwabo ruri. Amen. Urugo gwiwabo ni gwa rufisa agaciro n'ugwi azoruha agaciro niba ugwe batagaciro kahari n'ugwe ntazoruha agaciro. Rero muvyeyi mutegure ntumutegure nk'umwana uzogumana. Réussite mbega ni ugushobora k'umuntu ntikubonekera kuri we kubonekera inyuma yiwe kuba yasize niho bavuga ati naka yari umugabo yasize abagabo yateye imbuto nziza mbwari abantu ivyabo. Jewe umwana yakunze bitinda kivuga kandi ndacemera. Yego umwana yakunze ashobora gukunda uwo ntashaka. Je nta muntu nohora ubukene gusa ico no guhora bakunzi bacu ba CANAAN TV turongeye kubaramutsa kandi tubaha kaze kuri no channel. Turabakunda cyane namwe turazi ko mudukunda gose ntimuhengeshanya kudukwirikira kandi twizera ko mufashwa gose n'ibiganiro bica kuri no channel. Turabaramukije cyane tugarutse kandi kuganira turafise ibibazo bimwe duhora dusigarana kandi tukizera ko mu mama dufise hano ashobora kudufasha kandi namwe turizera nyene ko munezerwa cyane hamwe n'ibibazo n'inyishu tuza turaronka. Uyu munsi rero dushaka kuganira ku bibazo bikunda kubaho ku bana bagiye kubaka mbega ntihoba hariho intambamyi izanana ku bavyeyi ni gute abavyeyi boshobora gutegura abana babo. Ariko imbere yuko tuganira kuri ico kintu tukabaza umama wacu dufise hano asanzwe yarongoye ino channel ya CANAAN TV reka tubanze dusenge dutangure nyene n'igisabisha kadusenge. Data mwiza mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye cyane turagushimiye gose urukundo rwawe udahengeshanya kutwereka tugushimiye gose mwami ko uri kumwe natwe muri byose dukora kandi twizera yuko ibiganiro byose bica hano kuri CANAAN TV bifasha abantu benshi ku isi yose. Data mwiza turaguhezagiye turagushimiye kuri mwe mu waduhaye nk'umufasha mwiza kugira ngo adufashe ahagurutse ivyiyumviro vyawe muri twebwe kugira ngo nabandi bose bavyumva bibafashe cyane bibigishe bashike kukumenya ukuri kose kujanye n'ivyo ubwami bwawe. Data mwiza turaguhezagiye kandi turabigushimiye turazi kuri kumwe natwe mwe mu wawe n'umufasha mwiza ari kumwe natwe turavyizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Bakunzi bacu turi hano kugira ngo tubaganirize nyene ibijanye n'ingene abavyeyi bo kwifata. Tugomba kubaza umumama wacu dufise hano aradukurira cyane n'umumama dukunda kandi afise ivyiyumviro birashe kuri ivyo bintu n'umumama kijijwe arongorwa n'Imana afise ama inspiration yamwe mu yera atatubwira ibintu yikopororeye ariko arakoreshwa n'Imana cyane mu gufasha gwarukana abavyeyi arakunda cyane kutuganiza kubijanye n'ingo. No musi dafise ikibazo kijanye n'ingene mbega abavyeyi ni gute botegura abana babo ko turibaza nyene ko bafise uruhara cane mu bijanye n'ivyo abana bahura navyo mu ngo. Abavyeyi mama bo kwitegura gute reka adufashe atwibwire ngaya twibwiye ko hari abantu bashobora ko ariko badukurikirana batari basanzwe bamuzi atubwire ninde hanyuma ashobora kutuganirira kuri ico kibazo kazi. Urakoze cyane Violette.
gusubira kuza ngo dusubire tuganire. Amen. Ego biraryoshe kubona inyota ufise y'ukumenya. Amen. Kandi ndibaza ko nabandi bariko barafashwa niko niyumvira. Rero imbere yuko tuganira kuri ico kibazo imbagije ingene abavyeyi vy'ukuri boshobora gufasha abana babo. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Muri Tito turasoma igice ca 2, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'10. Haravuga ngo ariko weho uvuge ibihwanye na kwa kwigisha kuzima. Bwira batama ntibarenze urugero babe inyankamugayo. Bitonde bagira ukwizera kuzima mu rukundo no mu kwihangana. N'abatamakazi nyene ubabwire bagende nkuko bibereye abera, batarementaniza abandi, batari n'umunoho umuvinyu mwinshi, bigisha ivyiza kugira ngo batoze abagore bakiri bato ubwenge bwo gukunda abagabo babo n'abana babo no kwitonda no kwirinda ubweruzi no kubaka ingo zabo no kuba inda nziza. Bagamurukire abagabo babo kugira ngo ijambo ry'Imana iritukwe. N'imisore nuko ubahanure bitonde. Nawe ubwawe wiyerekane muri vyose nk'icitegererezo cy'ibikorwa vyiza. Ugire ukwigisha kudatosekaye, ube inyankamugayo, ugire n'ijambo rizima ritogawa, kugira ngo umuntu ari mu ruhande rw'abansi amaramare abuze ikibi yotuvuga. Hanura abashumba bagororokere ba shebuja, babahimbare muri vyose ataguharira, badakorakora ariko berekane ukuyoboka kwiza kose, kugira ngo muri vyose basharize ivyigishwa vy'Imana umukiza wacu. Amen. Amen. Nsomye ahantu harehare, urumvise ko muri iri jambo umuvyeyi icambere akwiye kuba inyankamugayo. Amen. Abavyeyi turakwiye kuba inyankamugayo, turakwiye kuba abantu bavuga amajambo bakora. Erega hari aho usanga umuntu avuga ibintu kandi atavyakora. Menya ivyo bintu uri kuravuga ariko utabikora, menya ntacyo bishobora gufasha abantu. Inyifato yawe iba ariyo ndero utoza abana bawe. Nkunda kukivuga ngo imbuto umuntu abiba niyo yimbura. Ni waba uri kurabiba ibyiza mu bana bawe, nivyo bazokwama. Mugabo ni waba uri kurabiba ibintu bibi muri wewe, uri kubiba mu bana bawe. Hariho umugani w'ikirundi bavuga ngo ubuhetse ukigisha uri mu mugongo. Ngo urumva igihe uri gukora amakosa uriko wigisha uri mu mugongo, uri kogisha umwana wawe. Kandi bavuze ngo n'abagore ngo bigisha abana b'abakobwa abagore bakiri bato batoza indero nziza. Bisigura ngo umuvyeyi akwiye gutoza indero nziza umwana akiri muto. Umwana yego umutegura akiri muto. Hariho umukozi w'Imana yatubwiye ngo umugore mwiza umubona agifise imyaka 3 azova mu mugore mwiza. Bavyumvise agifise imyaka 3 urabona ati uyu azova mu mugore mwiza canke azova mu mugore mubi. Kandi ivyo ni umuvyeyi abimuha, kuko umwana no munda ngo arumva cyane gusumba umwana ari hanze. Rero ni waba uri umubeshi, ni waba uri gito uri kogisha uburi gito umwana ari munda. Uri mborego uri kogisha akaborego umwana ari munda. Ni waba uri umusambanyi uri kogisha umwana ari munda. Kurya uri niko azoba. Kurya ari niko azoba. Rero umviriza umuvyeyi we utwaye amabanga akomeye y'Imana. Uyu mwana ufise munda n'umuntu umwana w'Imana. Umva si kintu capfuye guparashita ngo kize muri wewe. Imana irakeneye kwirerera. Imana irakeneye kwitegurira umugore mwiza n'umugabo mwiza wejo. Haleluya. Amen. Je haraho mpora mvuga ngo ni ikintu kidashobora gusubira inyuma. Uwosubiza inyuma ngasubira kuba jeune mama. Hari amakosa nakoze ntokora. Hari amakosa nakoze ntokora.
wera ntavyo narinzi mugabo uyu munsi hariho amabanga dukura muri iki gitabo c'Imana yo dufasha kugira ngo abana bacu tubashiremo amavarero dushaka. Amen. Je mpora mbona nk'abantu abana batoza ibintu bya artistique ibi byo kugira ama gymnastique ukabona kayoya akana kakiri gatoya no mu gitondo namye ndaba umumama ariko yogesha akana kiwe muri piscine yagatereye muri piscine ako kana kakashaka impemu zigashaka guhera kakagomba kunwaye mama kaguma iruhande yiwe kagacuranguka gushika gashitse hariya kuri destination. Mama ari inyuma yiwe arashaka ko azoba umuntu yoga azoja mu ma competition ariko aramutegura kira kayoya avemwe no mu maître nageur avemwe mu ma competition internationale ahiganwa n'abandi ahiganwa urumva. Rero nawe ukabushaka guforma umumama mwiza umuforma kiri muntu kamwatura ko amajambo mazima. Amina. Ukamutegura Amen. Haleluya. Cyane cyane. Ukamwatura ko amajambo meza. Hinga ndababwira. Jewe naho ndababwiye gutyo jewe ndakubwije ukuri ndafise umwana. Uhirahiye ngo muvuge ko ijambo ribi. Kandi ni umwana vraiment yahuye n'ingorane. Ndakwankira sinkeneye ijambo negative umuvuga. Ndamwatura ko kore mutumishi wa Mungu. Ndamwatura ko urumva umunyamugisha zombera umugisha gusumba abandi bana bo. Ndamwatura ko amajambo Amina. Naho habaye sheke. Uruko uravyumva. Kandi ndazi ko Imana izobikora. Amen. Kuno mwizigi ntibeshe cyane. Haleluya. Rero mwabavyeyi twigiye kwatura amajambo mazima, twigiye gutegura abana bacu tubakure mu ico dushaka ko baba. Amina. Wewe uzoba utabamuhira ngo urikura ziga kuzokura mu kintu. Ushaka ivyiza muri uwo mwana. Havyo ushaka kuronka. Ni wowe ubimushiramo kandi ubimushiramo akiri mutoya. Amen. Ngo igiti kigorogwa kikiri gitoya. Ariko iyo kibanze gukura ugiye ku kigorora cyakivunika. Nikibazo. Ariko mba mama mukiri bato, ba papa mukiri batoyi haguruka murera abana banyu. Satani arabanka. Satani afise umugambi twabibyumganye tugitangura. Afise ishari afise inzigo akeneko azojana mu muriro na benshi. Ariko ni wabyanka ukavuga ngo abana banje bateza kuba imitwe bateza kuba karorero. Amina. Bazoba karorero. Amen. Ko babereye akarorero. Amen. Haleluya. Amina. Rero abavyeyi bakwiye gufasha abana bakiri bato ntibabafasha bageze kurongorwa. Rego umwana ageze muri adolescence abariko ararengerana kuregwa. Ahura muba hafi ukajura ugenza bukebuka ukajana nawe buhoro buhoro ugarura udakasha kugiye gukasha ashobora gukasa ariko ujana nawe buhoro buhoro. Mugabe ibyo ushaka kumuha ubimuha kuva kiri munda gushika ku myaka 3. Amen. 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 Ushaka kwazo umuririmbyi akomeye, ushaka kwazo umukozi w'Imana, ushaka kwazo bande urumva ni wewe ubimushiramo. Amina. Nakubwiye nanje ndabaga kana kagashinwa ako kana mana yanjye umupapa wiwe yarakamanika ku giti kagafata umutwe kakawurugira gutya amaguru kagashiraha ku bitugu kakabona kimitsigiri turike se ntani habaye ntacyo byamubwira mugavuga ngo ndagomba kuzomukarateka akomeye. Ndagomba kuzomukarateka akomeye. Ariko aramutoza ibyo ashaka ko azoba akiri mutoza. Amen. So bimutoza ageze mu myaka 20 bikunda. Amen. Rero umuvyeyi gufasha umwana kuzokuba ku rugo gwiza abimutoza akiri mutoya. Nabivuze mbere narabivuze ejo ngo ubikogwa ukabimwigisha akiri kare. Kamwereka ati mesu akabipfuvyo gasubiramo. Ukanka kwa asubira mu kanwa abantu. Rega hari abavyeyi uraba abantu kavuga ati none umuntu abana batukana abana batubaha abantu bizogenda gutejo. Hari ibintu ubona ko umuvyeyi atari ko arategura umwana wiwe amutegurira akazoza keza. Urugo azorubamo nkuko ugwiwabo ruri. Amen. Urugo gwiwabo ni gwa rufisa agaciro. N'ugwi azoruha agaciro. Niba ugwi batagaciro kahari. Nugwe ntazoruha agaciro. Amen. Rero muvyeyi mutegure ntumutegure nk'umwana uzogumana.
umutegura uzi ko ejo azoba ariko agenda kuba kugwiwe Amen. kandi azohura n'abandi bareze ukundi adashobora kubyihanganira. Hariho udashobora kwihanganira comportement y'umukobwa wawe, mugabo mutegure nk'uko umutegurira amahanga. Uretse nabe ngo tukwana bako nuko sinzi ko nkwishuye. Urakoze cyane. Nagumye numvamo ikintu kigaruka cyo kurera, cyo kumwana kumwitaho, kumuguma hafi, kugira iki. Mugabo hariho abantu babikora mugaha nyene muho tubona nko mu gisagara canke iki, mugabo ukacubona abantu benshi mengo, kandi uko nagiye ndumva biratandukanye. Umengo kurera umwana neza no kumuha breba, no kumenya ko yari umukata usize, no kumenya ko yakoze devoir, ibyo gusa. Ukamengo hariho ibindi bintu yimiriwe, kandi ibyo wanashaka sivyo bica bibandanya mu rugo, kuko butuko tuvugana ingene umwana umutegurira kuzoja nawe mu rugo. Nayahe makosa abavyeyi bakora muri ico gihande, kuko usanga abavyeyi bamwe baritaha abana bakabaronderera ibintu bituma bavyibuha, bakura n'ingoga, bo kwiga ku mashuri meza n'ibindi. Navyo ni vyiza cane. Mbega indero ni iki ico mushatse kuvuga? Uko ndabona ko na Bibiliya irabivuga ngo utoze umwana indero akiri muto ngo azorinda asaza. N'icyo nsa n'ubakivuze ko, kuko urumva kenshi haraho nk'abavyeyi avuga ati je kwere sintorera umwana wanje nk'uko nabaye, narababaye, none ipfa ko ndamugata. Si bibi kwima ikintu umwana ugifise n'amakosa, mugabo umenye amaribite. Menya marimite. Haraho je numva nigeze kuja ahantu muri restaurant, je nkabona abana b'abajene biteretse amashampanye. Vuga none nk'uyu mwana uyu muvyeyi yayamuhaye canke yibye? Ntavyo nzi. Urumva ibintu vy'ubu biragoye. Aho mugabo hari nk'abana bakubwira ati jewe papa arashaka kumpa 5 millions, ashaka kumpa miliyoni zingahe. None nk'uyu mwana uhaye mahera, eske wumva vraiment ukora hari icyo bizomutwara? Eske azovyumvira? Azokwibaza ko ayo mahera agoye kuronka no kuziganya? Urumva hariho ibintu abavyeyi dukora kugira sinzi twerekane ko dufise, canke abavyeyi bakabikora kugira ngo banezereze abana, mugabo umenye kurekura mwico ntirikura munezereza, canke bemeza abandi bana. Ivyo mugabo sinobajija cane, kuko hari naho usanga umwana ayiba ntawubizi, mugabo niyo aba ari umuvyeyi atanga nukuri ahagarike umwana, muhiba ikenewe, ntababare ngo asuhuze umutima, ko hariho n'abavyeyi bima abana. Si vyiza. Umwana muhiba imukwiriye, muga ntumuhumurengera, umwigishe gukora. Rero umwigishe gukora, umwigishe kumwereka ko ibintu bitoroshe kuronka, hari ikiguzi yatanze kugira bishikeko. Nawe umwigishe ko n'ivyo bintu naho bimusigire ejo azobiranda itire, ntavyonone. Kwiga hariho abantu ibintu vyabo biherana nabo, ariko burya réussite mbega ni ugushobora k'umuntu ntikubonekera kuri we, kubonekera inyuma yiwe, kuba yasize. Niho bavuga ati naka yari umugabo yasize abagabo, yateye imbuto nziza. Mbwa hari abantu ivyabo biherana nabo, urugo ruca rusiba carwugara, bagateza icamunara, bagurisha. Nta valeur n'imwe yabahaye, yirutse mu bintu ariko nta valeur n'imwe yabahaye biherana nabo nawe yego. Rero numva ngo umuvyeyi ategura umwana akiri mutoya, kandi nukuri nikiguzi, mugabo nukugitanga, kubera tunzi neza ngo abana sabacu n'ab'Imana, abana n'ab'igihugu, kandi uteza kurerera igihugu karerera n'Imana. Amen. Mbega mama, nkawe mumbabarire kuri ico kibazo, nk'abo bana baba barakuze gutyo, kurabona imiryango iratandukanye, abavyeyi bifise cane, hariho n'abandi bafise uburyo buciriritse. Mbega ni gute utegura umwana akumva yuko ashobora no kubakana n'uwundi muntu yakuriye mu bavyeyi badafise uburyo nk'ubw'iwabo bafise? Ivyo bintu ubivuga ko iki wewe? Abavyeyi mbega barorohereza abana canke bimeze gute? Kuko twamaze kumva ko umwana aba ico abavyeyi
mubwiye nibiki bamuganiriza bari muhira bimeze gute mudufashe jewe ndakubwire jewe umwana yakunze bikinda kivuga kandi ndacemera yego umwana yakunze ashobora gukunda uwo ntashaka yego ndavyanse yego urashaka kubona ko umwana yagize shwambi vraiment urumva ukabona uti umwana kuko ibyo ari byo byose uri umuvyeyi urafise capacité yo kubona uti uyu mukobwa ameze gutya cyangwa uyu muhungu ameze gutya wabona gutya ndabona ingaruka ndabona igihe umwana yanse umwana yanse yakunze jewe sindi muri babandi hacavuga ngo ntana n'akantu ze n'agataro je ndamubwira nti uraguye urabigiyemo mugabo je sivyo nashaka ariko ndamwakompanya nkamuha n'umuhezagira amen kuko utamuhaye umuhezagira n'ikibazo ku mwana urumva n'ikibazo ku mwana niyo aba yakunze umwana w'umukene ahubwo wewe byamaze kuba ari umwana wawe mwegere urabe ko ari umuntu ushobora gufasha bwakuramo umuntu wigishe amen ntucutana n'akantu ze ntucutana n'agasambi uvuge ngo genda wanse kunyumvira nta kundi umwana n'uwawe gerageza ubegeranye urabe ko ari cyo ushobora gukuramo amen ntucuvuga ngo ujya mwana yatwaye umwana wo mu batindi yatwaye umwana wa gutya na gutya na gutya ngo uce umureka mwegera umufasha yego kiretse ubona hari n'abantu bakunanira gufasha mugabo igihe ubona ko bishoboka ko umufasha nukuri uwo mwegera ukabafasha ukaraba ko bashobora kuvamo abantu umva kuri wewe kuba batanganya uburyo si intambara oya vraiment je niyo bari intambara kuri oya kandi burya ndakubwire urashobora kubona umuntu akenye ukabona mugabo akabona ari umuntu afise nakubwiye afise ibyumviro ubona ko ashobora kuvamo umuntu agashobora kuduga akamererwa neza umufashije none nituze abantu bari hasi ataco bari bafise mugabo uyu munsi ari abantu bagera hari twese dutangura kubaka ingo twari abantu ataco bafise buhoro buhoro mukagenda mwiyubaka kagenda neza je nta muntu nohora ubukene gusa ico no guhora ingeso nkubonamo no guhora agaciro gakenda kubonana aho oye urumva nivyo nakubwira mpagararako mugabo umuntu ngo arakenye mfise ndamuha nkamuteza imbere amen wow twizere yuko bimeze neza nyene abasore bahora bifuza nibaza yuko haruguruye cyane mukama wanje oya nukuri mukunzi nkabona bakundana nkabona ari umuhungu afise agaciro none no mumwimiriki oya nukuri ubutunzi buraza nkuko bugenda amina se gutahura nyene kandi uriko radufasha nibaza ko nabandi bavyeyi bo byumva ko ico kirakunda kuba intambamye cyane basanga bamwe biyumvira ati jewe hajya naho no banamukunze sinohubahuka kubera uburyo bimeze gutya na gutya ariko urumva mama yaduhaye umuco cyane yuko icubaka cyane ni ubumuntu ingene umuntu ameze nyene asanzwe yubatse murakoze cyane mama murakoze kutuganiriza cyane ku bavyumvise abavyeyi bavyumvise bimeze neza reka tumere nyene nk'abarangiza tumere nk'abagarukiriza hano uno munsi kuri iki kintu twako turabaza iki kibazo mama turagushimiye cyane mwakoze kuduha inyishu zizofasha abantu benshi tubasabe nyene muturangirize mubwira abandi ba mama kuko nibaza ko no munsi mugira mufasha abandi ba mama mubashikiriza akajambo nyene bogendera ko dufasha twebwe gwaruka abandi bavyumvire amo muturangirize murakoze ego urakoze cyane ndagomba kuvugana n'abavyeyi bakiri bato mu ntega amatwi muvyeyi ukiri mutoyi ite ku rugo rwawe mu papa mu mama ite ku rugo rwawe kuko urwo rugo Imana izorukubaza abo bana sabawe turi ibikoresho by'Imana Imana iguha umwana kugira ngo yirerere iyi si Imana yarayiduhaye ngo tuyikorere tuyiganze
rero igihe turiko turafata tukayirerera nabi yasi ntizoronka abayiganza neza. Cyo gituma mubona n'uyu munsi isi bantu bayihaye satani kandi ari wayiganje, mugabo bintu birashobora guhindukira bigahinduka, we ugahindura aho uherereye, ugahindura mu rugo rwawe, ugahindura inyifato yawe, ugahindura imigambi wari ufise, ibyumviro wari ufise, ukava mu mwiza ukamurikirwa n'umuco wa Kristo. Hamugategura umwana kuzogera nawe hariho bagaje uzowumuhaye nawe ejo azotwara. Narindangije ntagomba ntashimye jewe n'ukuri uyu munsi aho abavyeyi banje bari, ndabashimira cyane gose. Abavyeyi bacu bari abavyeyi buzuye urukundo, buzuye urukundo. Jewe ndibuka yuko muhiri wacu hariho abo tuvukana bari basa abagore ruguru, ariko ndakubwije ukuri nta nkono zibiri tugeze duteka iwacu, ntazo nigeze mbona. Twahuriza batekera hamwe tugasangirira hamwe twese, batwubatsemo urukundo kandi carazira muhiri wacu ko warura inkono abantu bagiye. Jewe na jewe mu rugo rwanje sinokwarura umuntu agiye, ibyo mfise byose abanzi turabisangira. Kubera iki? Kubera amavarera abavyeyi bampaye, urukundo abavyeyi bampaye. Icyo kintu ndakibashimira aho baryamye, Imana yo mwijuru bampera umugisha. Donc rero umuvyeyi ategura umwana wiwe icyo azobejo ni wakimushiramo. Twebwe muhira ndakumenyesheje ko nta muntu yashobora kuvuga ngo jewe ndafise iki ubundi ntacagira. N'iyi saha abana barabizi, umuntu agize ikibazo muri famille bose barahaguruka, tout le monde. N'abana banje barabizi ko badashobora kwirengagiza umuntu amerewe nabi, ibyo barabizi. Rero igakuye imbuto nziza, mureke kuba aba egoiste. Kuko uba egoiste uri gutuma n'umwana wa yikunda atazokunda abandi. Irika imbuto uri kurabiba, ndakubwira izokura kandi izomera bibi. Igihe wayivyembe hazokwamugwa bibi. Ifo kugira umutima wagutse. Wigisha abana kwagukirwa mu mutima. Jewe abana barambwira n'abanzi barazi ko inzu yanje yamirimwe abantu, kuko urumva niyo mutima abavyeyi baduhaye. Rero abavyeyi mubibe imbuto nziza mu bana banyu, ejo bizoborohera nabo mu rugo rwawe. Nico nagomba kurangiriza ko Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Mana data rugira byose uri mwijuru, ndagushimiye kandi ndakuninahaje. Ndazi neza ko aya majambo atari kwaragwa hasi, ndazi ko ari kwaragwa mu ivu ryiza. Saba mpemu yera ngo komeza kuvomerera imitima y'abamama n'abapapa, komeza kuvomerera imitima y'ugwaruka kugira ngo bakire ubuzima bw'Imana muri bo. Abari barapfuye mu mitima usubire ubazure, abari barihevye usubire kubambika imbaraga basubire guhaguruka mu izina ryawe ryera. Eregura umwizigirwa nta wundi mutabazi dufise ni wewe. Kora ibikomeye mukunzi mwiza, iri jambo rigire impact mu bugingo bw'abantu bose baryoryumva, kugira ngo mwami wanje abazimiye bazimuruke. Uri Imana izimura abazimiye, uri Imana itabara baboshe, uri Imana igirira neza abayambaza n'abayikunda bose. Mana yanje mwami Imana, ndagushimiye ko ibiganiro bizogira ikimazi kuri benshi. Nta micubahiro cyose n'amashimwe saba yawe, nkaba ndabisende ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen.